Nesemerera murakoze. Oh, sinzi ko amajwi yanje yumva neza kubera abamizirima numva batanguye gusenga. Ndabumva inyuma sinibaza ko ntacyo bitwaye turaja kukumva nuko nyine. Murakoze kuri space mwateguye nk'uko wari usanzwe ubikora. Nsubiye kugutera intege, nsubiye kugushimira kabisa. Kananje ngira intererano nshobora guterera kuri kuri titre waduhaye, ingaruka y'intwaro mbi abarundi ntibacumvikana. Igihugu cose kimaze kubamwo ingaruka mbi, intwaro mbi, bikwega ivyinshi mu gihugu. Numvise ukuntu uriko uraherako ukuntu kera abarundi wasanga bizerana hagati yabo, abana ugasanga aho baba abantu bavukiye ruguru cane cane, usanga abana barakina, baratemberana, barafungura aho bageze, canke ugasanga hagize ikintu gishika mu kibano abantu baranyarutse kurasana kuri uwo muntu yagize ikibazo, canke abantu ukuntu bahana ibifungurwa. Je ndibuka yuko nkiri muto narabona ko wabona nk'umuntu ashobora kuza muhira akagemura ibifungurwa, canke ukabona mama wawe aragiye ahantu ku muntu kanaka aragemura ibifungurwa kandi bihiye, ariko ubu woba ukibona hake, ibintu vyo kurogana, vyo guhana ishano vyaragwiriye cane. Rero ibi biva kuki? Iyo hamaze kuba intwaro idashishikariza abanyagihugu umuvukano canke gusonerana hagati yabo, gusonera ubuzima bwa kiremwa muntu, canke itigisha ubuntu, biva hehe ahanini? Biva ku bikorwa vy'ubwo butegetsi bubi buba buhari. Umaze kuba tumaze kuba ubutegetsi butagira ubutungane, ubutegetsi bwica, abategetsi hagati yabo babesheranira, badodoberezanya, bibaraguza, ibintu abantu basigaye bafundikira hamwe, ntibibaze yuko harimwo umuntu ariko arabaneka, umuntu ariko arumviriza ivyo bariko baravuga hanyuma ngo abishikane ahandi, hahera imisi ntukazobona umuntu ukazubona ngo yanyurujwe, uwundi yapfunzwe, abantu barapfuye ubuntu bw'isakwe, umuntu yiruka mw'iperereza akadodobereza uwundi muntu, arapfuye ideni, arapfuye ibintu vy'itongo, ugasanga bisigaye bigwanirwa umuntu kubera amusumvye amahera aherutse kumudodobereza, arafishe barishe bacishe kugomba. Naho rero haca haza ukutizerana kw'abarundi, ugasanga niyo leta ihari hagati yayo nta kwizerana, babawopoza rero bantu baba bariho ngaho bavuga ngo ntibavuganwa n'ubutegetsi, nabo ugasanga hagati yabo huzuyemwo abantu b'iryarya, abantu ntibagishobora guhagarara kw'ijambo bati tugume kuri iri jambo kubw'inyungu z'igihugu, mugabo ugasanga umuntu wese ariko yiruka no guharanira utunyungu twiwiwe. Ivyo vyose biba bivuye ku ntwaro mbi, cane cane amaze gushira ubukene mu banyagihugu. Iyo ahantu hamaze gutera ubukene, nta kintu na kimwe gisubira kugenda neza, kandi iyo ahantu hari politike mbi, iba ari ingorane y'ubutunzi ikomeye idashobora kuronka umuti. Mu gihe mu gihugu hasanzwe haganje politike mbi, politike idasonera umuntu, politike itubaha abandi, ubutegetsi bwari budasangira ubutegetsi n'abandi bantu, ubutegetsi hagize umuntu avuga ikintu na kimwe aca yangazwa, canke agaterwa ubwoba, ugasanga ni ubutegetsi, ni intwaro ihari ikeneye ko abantu bose baza bakoma amashi, atawukebura, atawugira ikindi kintu na kimwe avuze, uvuze ibitandukanye n'umugambwe uratotezwa, uranyuruzwa, canke ukicwa. Ugasanga leta yarafashe abantu batari bake bose yarabashizemwo ubwoba, igaca igenda ku mutumba ikavuga uti uwo muzotubonera atari mu mugambwe w'iwacu, atavuganwa n'ubutegetsi, muzoce mutubwira. Nivyo rero vyigeze kuba igihe Referi yavuze ati no hariya mu Gacimbi turafiseyo abantu baduha amakuru, uwo yavuga ati jewe nta n'iradiyo nkeneye kwumviriza, ibintu vya WhatsApp nivyo bintesha umwanya, kuko je ndimba n'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD,
CNDD-FDD je ndafise abantu bampa amakuru guhera mu gacimbiri ndafise intumbero y'abantu bangana uku ku gatumba muri komine ati mu ntara ati mfise abantu benshi bampa amakuru ati je kuja kumviriza ibintu vy'amakuru vyoba biriko birantesha umwanya ati uwuzohirahira agahunahuna urumva bica bisigura iki umuntu ashobora kuvuga nk'uko none no muntu kino bino bintu ariko aravuga ubu butegetsi afise n'itunga ryiwiwe ni mu nzu yiwiwe ni mw'itongo rya se uwo muntu ibintu ariko aravuga yibaza ko ari igiki mugabo nawe agaca yibagira uko yaje ntazi yuko yagiye mw'ishamba akagwana anyagijwe n'abo banyagihugu abanyagihugu benshi barabizize bitwa ngo banyegeje abagwanyi arazi ko ata ntamwe yigeze afata kwari ugutera barasa bogera basubira iyo baje bapfa bogera bajaganya nta namwe bigeze bafata rero ugaca wumva umuntu ubutegetsi bufise ivyiyumviro bimeze uko ukumva ko ari ikibazo kidasanzwe kumva perezida ahari ni umuntu wo kwidoga yarabuze abantu bafasha gutwara igihugu nta n'umwe afise afasha akavuga dufise abasuma nibo turi kumwe nibo bantu bankikuje ariko sinzobakura bagoma nzobakure nsigare ndi jenyene ivyo vyose biva n'intwaro n'ingaruka mbi z'intwaro mbi ibihari ikigwiza cagura za mpunzi rero hagati y'abanyagihugu hakama ubwoba ninavuga iki baranyica ninavuga iki simenya umuntu agiye kundendereza kwa naka utangatanguye kurabwa nabi umuntu akabura iyo ahaca kubera yavuze ati kino kintu cari kugenda uko yavuze ati musitanteri yadutwaye nabi umukuru w'umutumba yadutwaye nabi ugasanga abanyagihugu buzuye ubwo bwoba abanyagihugu bamaze guterwa n'ubwoba bivanye kuri ya ntwaro mbi irabica irabapfunga mu majambo bavuga urumva ko bagenda bashiramwo ibintu vy'iterabwoba bibi rero ingaruka mbi cihaba ni ca gihugu gica kiba igikenye ca gihugu gica kibura vyose nk'uko tubibona mu Burundi babura ifumbire babura igitoro kandi uko ari abanyagihugu barenganijwe ntibavuge babura ivyangombwa vyose bishoboka ubwo abanyagihugu barenganijwe ntibavuge abana ukaraba ukuntu biga bicaye abana biga bicaye hasi bakidogera ubumenyi abana budafise bukwiye ubunye ukumva ngo umunyeshuri yahejeje 13 ntashobora gukonjega verbe être mu mivugire yose ukibaza bano bana bimeze gute kandi waraba n'ivyo usanga bariko barandika ivyo bariko baravuga ukavuga uti bino bintu birateye ubwoba kubona umutegetsi kanaka kaduka ngo ibiharuro ngo ntibifatiswa ukabona umukuru w'igihugu aradutse ngo afise ibidogiteri vy'ibijuju ukabona ko hari ikintu c'akagaye gisigaye kiri mu bategetsi bagaye abanyagihugu batwara ibi vyose biva rero ku ngaruka mbi y'intwaro ibihari intwaro rero ntaho ushobora gushikana abanyagihugu ntaho ushobora gushikana igihugu ni ubu bukene abarundi bamaze kwisangamo kubera nta sosiyete nako nta viziyo ya sosiyete baba bafise kandi uzogenda kwibonera uzosanga abantu muri iyo ntwaro bose n'abagwiza tunga kandi ugasanga imisi bameze muri ubwo butegetsi n'ivyo tunga bafise ntaho bihuriye umuntu ahabwa umushahara wa leta kubera bamaze gushaka ubutunzi bungana ukuraho kandi ugasanga ya sentare yari ihari umuntu yinjiye mu mabanga banza kwerekana ivyo afise ayasohotsemo kwerekana ivyo afise kuri CNDD-FDD ntiwobisangaho ntiwobibona ivyo perezida nimwe yigeze kuvuga ngo twasanze ngo tugiye kubiharura ngo vyo twarindwiza ibiri ngo dufise vyinshi ukumva ni perezida yivuguruza nawe yavuga ivyo yishakiye nta rwego ruhari rushobora kumubaza ati bino bintu wavuze yamara ngaha warenze akarimbi nta sari rwazo umwirizwa shingiro ihari ishobora gukora ku bantu bose barenze amategeko ihari nk'igikanganyoni ihari kw'izina nta n'amashinga amateka yovuga iti bino baze basigure bino bintu umukuru w'igihugu ashobora gusigura bino bintu umushikiranganji agize ibi azasigure bino bose bari nk'ibikanganyoni naho rero uca usanga abarundi basigaye bameze uko barafise ubwoba bwinshi ntaho bashobora kuvugira rero ibi niho baca biva yuko abanyagihugu babuza bavugira amaradiyo ntavuga amashirahamwe yigenga ayarugawe
niho haca hava ya migwi ishobora kuza ikaduka igatera ubwo butegetsi buba buhari. Bamaze kumva ko ari abantu bagira babatera ubwo butegetsi, barabimye aho bavugira baharondera ku nguvu. Rero baca batangura kuvuga amajambo menshi, haca hatangura kwaduka n'ibindi biroberi bibi bigomba guta mu mutego w'abanyagihugu biyumvire ko baja muri ico kiroberi kugira bashobore kurwanya ubwo butegetsi. Kubera iki barabuje aho bavugira hose, nta myiyerekano ukeneye ko bemera, nta myiyerekano ubutegetsi bwemera, nta biganiro ubutegetsi bwemera, eka nta kintu na kimwe gishobora kuvuga kiti reka turabe ko twotorera inyishu bino bibazo bihanamiye Uburundi, kwicara ko abarundi baganira ivyo ubutegetsi ntibushobora kuvyemera. Rero ikiza gukurikira ni hahandi baca batangura kwita abarundi bamwe abanyagihugu bamwe bagakundwa, abandi abanyagihugu bakankwa, bakitwa inyankaburundi. Ugize ikintu cyose usigura canke usaba werekana ko katariko kiragenda neza, witwa inyankaburundi, witwa inkozi y'ikibi, witwa uwategeye aja n'iyava, bitwa abantu bazopfa bagerera. Nivyo usanga abarundi bariko barabamwo. Nkuko barabivuga rero, bakuru ndadaye igihe atsinze yikorera iki vyiyamamaza na iporona yabona yuko ata gutsindwa kuzobamwo, bishimije ivyo bakoze, ariko abarundi bagiye gutora nibaca bakwereka ukuri ko ariko mu gihe afise ubwo burenganzira bwo gutora. 2005 Frodebu yibaza yuko intsinzi ari nka kashi, hageze gutora bumirwa mu bandi. Rero intwaro mbi irangwa, ingaruka y'intwaro mbi byose bigenda bigaruka, byose bigwa kuri wa munyagihugu muto muto. Ariko iyo bica hose abarundi n'abantu bashoboye guhora bakakureba ko ariko batwara neza, ariko ni nk'uruzi ntibabura iyo batinda bakamenera uko bigenda kose, bagashobora kwigura ico kintu kiba kibaba ubutegetsi buba bubangamiye, ubutegetsi buba buhagaze ku gakano. Ego reka sinisangiza umwanya, nibaza n'uyu wundi muvandimwe ashobora kugira ico avuze. Murakoze, n'ivyaba ngombwa ndagaruka. Urakoze cyane Bwana Demokrate. Ego nivyo, ni intwaro mbe mu bisanzwe ijyanisha abanyagihugu, idakurikiza amategeko, ifise ibihano bitanditswe, kuko mu bihugu birimwo ivyo bita etat de droit, amategeko aba yanditswe neza, azwi icaha n'ikitari icaha. Kuvuga umuntu, kuvuga leta, kuvuga urwego nabi canke neza, ico si icaha. Umuntu arafise ubuhaja bwo kwidodomba. Kurya n'umwana mu rugo ashobora kuvuga ati bino byo ntibiryoshe, nabwo uca umumanika hejuru, niko yabitahuye, ashobora kumwumvisha. Mugabo igihugu cyose si nk'abana, amategeko aba yanditswe neza. Ntabwo ari decision y'umukuru w'umugambwe, ya perezida w'Uburundi, y'umukuru n'amashingamateka ngo ikintu gihane tugira icaca ituganuko. Muri iyo cadre usanga impanavyaha, abanyamiramabi baba bazwi akazi bakora. Ntabwo abashinzwe sekirite baba bazwi, za FBI, za CIA. Ntabwo umunyagihugu ari bashinzwe kuja kudoriya abanyagihugu bene babo. Izo ni intwaro z'agakinizo, izo ni intwaro za Staline n'izindi. Ariko iciza nyene kurya twabonye za Staline zagiye zivaho, nabo nyene hagira igihe abantu bakamenera zigashwenyuka, kubera uko kwitizana tuko turavuga. Burya n'abajya bane ntibizerana, usanga nka Neva burya amafaranga menshi ya sekirite nyinshi ija ku monitoringa prime ivyo ariko arakora. Prime nawe kumva ariko aje wiwe, burya biri muri bose. Wumva ko na Bunyoni bamwagiza ko agomba kwica Neva par exemple, ko Reverien Neva yoba yagomba amwisasire encore na marimere. Mugabo birazi yuko nabo nyene entre umwe aronse hacu ubundi yomuhitana. So ingene zishwenyuka ni muri iyo cadre yuko wabubatse iki structure idafise umushinge.